JTV. Shalom, shalom, shalom. Ndabaramutsa mweze mu izina rya Yesu Kristo, abari hirya no hino mu mihingo ine y'isi, ndongeye kandi kubiyegereza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ni muri ca kiganiro neno la uzima, ikiganiro c'ijambo ry'Imana no gusengera imitwaro itandukanye. Ndabaye ikaze mwese rero muri uno mwanya, reka tudatebeje tuje mu ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 41 umurongo w'10. Haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nayo majambo rero tugomba kuvuganaho, inshuti mukundwa, wowe uri kuranyumviriza uri mu mihingo ine yose y'isi uri kuratwumviriza. Nayo majambo tugomba kuvugana ko nkuza ni ijambo rivuga ngo ntutinye ivyo uri kuracamwo. Yesu nashimwe cyane. Nkuko ijambo ritubwiye ngo ntidutinye, ngo kandi igituma tudatinya si kindi nuko Imana ivuze ngo iri kumwe natwe. Nshuti mwene data, iri jambo rigufashe, ntutinye kuko Imana iri kumwe nawe. Ibibazo byose uri kuracamwo, amagogwa yose, amakuba yose wowe uri kuracamwo, haje ijambo rikubwira ngo ntutinye kuko Imana iri kumwe nawe. Namba Imana iri kumwe nawe, ico wotinya ni giki? Ego, ibigeragezo birabaho, ingorane zirabaho, ibitsitaza birabaho, amagogwa arabaho, ariko ibyo sinovuga ngo ntuzigere ubicamwo, ariko kandi ubicamwo kugira ngo bigushikane ku rundi rugezo. Nico gituma Imana yavuze ngo nzoba ndi kumwe nawe muri ivyo bigeragezo byawe uri kuracamwo. Imana izoba iri kumwe nawe, nico gituma ivuze ngo ntutinye. Ikigira kabiri avuze ngo ntukihebure, ntuyibone ngo uri umwe, ntuyibone ngo uri wenyene, nturi nyakamwe. Oyaye, reka kwihebura. Imana iri kumwe nawe, naho umuvyeyi yoguta, naho inshuti zoguta, naho abagenzi boguta, naho ababanyi boguta, ntibashake no kukubona cyangwa bakumvirize mu bibazo uri kuracamwo, ariko Imana iracari kumwe nawe. Naho abandi bose bokuvako, Imana iracari kumwe nawe. Iriyongera iravuze ngo kandi mbere ngo nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. No kuvuga ngo ukuboko kw'iburyo kw'Imana kurahari kugira ngo kudukure muri ivyo bibazo. Itegure mwene data, Imana iri kumwe nawe. Imana irakumva kandi irakubona. Ukuboko kwayo kugiye kukuramira, kugukure muri ivyo bibazo uri kuracamo. Nagiye kukurambira cyane, nari ndakuzana ijambo rivuga ngo ntutinye ivyo uri kuracamo. Rema mu mutima, ntiwihebure kuko Imana iri kumwe nawe, kandi igiye kukuramira n'ukuboko kwayo kw'iburyo, ukuboko kukugororoka kwayo ngo kw'iburyo. Uko kuboko niko Imana igiye gukoresha kugira ngo igufate, ikuzamure, igukure muri vya bibazo, igukure muri za ngorane, igukure muri bwa bukene, igukure muri za ngwara, igukure mu mivumo, igukure mu bintu byose bituma wiganyira, bituma utinya, bituma wihebura. Ariko uve mu kwihebura uje mu kutihebura, uve mu gutinya uje mu kudatinya. Hanyuma ntuyibone kuri nyakamwe. Oya, Imana iravuze ngo iraje, iri kumwe nawe mu bintu byose uri kuracamo, iri kumwe nawe. Amagogwa yose wocamo, iri kumwe nawe. Namba wo bugwaye, Imana iri kumwe nawe, ntiyakwibagiye kana gatonya, ntiyakwibagiye. Namba ubugwaye, Imana iri kumwe nawe. Namba rubukene, Imana iri kumwe nawe. Rindira gusa akanya gatonya, igihe c'Imana kigeze, Imana izo bitunganya kandi ibikore neza kugira ngo nawe umere neza, umererwe nk'abandi. Nimba ubona hari abandi bariko bararengana ngaho mwibarabara, ukabitegereza ukabona bameze neza, suko nawe utomererwa neza, ariko cyari igihe cyawe. Nawe rindira igihe cyawe mwene data. Ndasubiyemo kandi unyumvirize neza. Reka gutinya, reka kwihebura kuko uri kumwe n'Imana. Kristo Yesu yaritanze ubuzima bwiwe, arapfa ku musaraba, arahambwa, yongera arazuka. Ufite yuko yapfuye agahambwa, no kuvuga ngo ibibi byose yabisigiye Satani kuzimu, ariko azutse
yazanye ubuzima bushasha. Nawe ubwo buzima bushasha Yesu yazanye, ubwo buzima bushasha n'ubwawe, n'ubwanje, n'ubw'umuryango wawe, n'ubw'abana bawe. Yesu ashimwe cyane. Byari iryo jambo nari ndakuzaniye, mwene data uri kuranyumviriza, namba witeguye aho uri hose muhingino y'isi witegure kugira ngo dusenge Imana. Ariko nongere ndakubwire nti reka gutinya, reka kwihebura, kuko uwo muri kumwe arakomeye gusumba ivyo bibazo byose uri kuracamo. Yesu ashimwe cyane. Nimwitegure kugira ngo dusenge Imana aho muri hose. Abagwayi mwitegure, abafise ibibazo mwitegure, ingorane zitandukanye mwitegure kugira ngo dusenge Imana. Reka rero dusenge Imana. Mana turagushimiye, tugukengurukira kandi muri kano kanya. Ndagushimiye cyane ko uduhaye umwanya wo kongera kuvugana nawe. Iri jambo ry'Imana duhejeje kumviriza, duhejeje gushikiriza bari ko baratwumviriza. Mana reka ribi jambo rigira ikimazi ku buzima bw'umuntu wari we wese, rigira ikimazi ku buzima bw'umupapa yanyumvise, umumama yanyumvise, umusore n'inkumi banyumvise, akabantu bari bose banyumvise, rigire ikimazi ku buzima bwabo. Kandi mwami rize kubatabara, rize kubakura muri bya bibazo barimo, bya bigeragezo barimo, bya bitsitaza barimo, kugira ngo Mana mwiza uri mu ijuru babe mu buzima bwiza, ubuzima bwo kutiganyira, bwo kudatinya, bwo kutihebura, kuko bari kumwe nawe. Ikiganza cyawe gikore kuri umwe wese, kimukure mu bibazo bitandukanye ariko aracamo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye abarwayi, ndasengeye abafise ingwara zitandukanye, abagwaye za diabete, abagwaye za sida, abagwaye ingwara zose z'ubwoko bwose, izidakira n'izikira, kuri no mugoroba kugira ngo ubagirire neza, ikiganza cyawe kibakoreko, kuko wavuze ngo uzoturamira, uzobaramira n'ukuboko kwawe kukugororoka kw'iburyo. Uko kuboko kw'iburyo rero nikuramire abo bantu bose bari ko barumviza ijambo ryawe, nikuramire abo bantu bose bafise ibyo bibazo, nikuramire abo bantu bose barwaye, nikuramire abo bantu bose bari mu bibazo bitandukanye, mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze Mana, turagushimika, turagukengurukiye. Urakoze ko wumvise ugusenga kwacu, urakoze kukijije uyu mupapa, kukijije uyu mama, kukijije umusore, kukijije inkumi, mbese n'abakozi babo batandukanye bari baratwumviriza ku mihingino y'isi, mu izina rya Kristo Yesu. Icubahiro ni icyawe. Umuntu wese ariko aratwumviriza uyu munsi ntabwo muko yarasanzwe ariko muri we mu buzima bwiwe aronka ihinduka. Mwene data uri hano, reka kugira ubwoba, reka gutinya, Imana iri kumwe nawe. Mu izina rya Kristo Yesu dusenze, amen. Ndashimiye cyane bari ko baratwumviriza mwese. Icubahiro ni cy'Imana. Kaze kandi mu kindi kiganiro kizokurikira. Wowe ufise ikibazo, hariho nimero ziri ngaho munsi uraza kuzibona, ushobora kudutelefona ukatubaza ikibazo cyawe. Ariko kandi nimba wafashijwe n'ijambo ry'Imana cyangwa se twaba twagusengeye ugakira ingwara yawe, naho nyine wo dushingira intahe ukiciye kuri iyo telefone ubona ngaho iri kwiratembera ngaho munsi y'ifoto yacu. Murakoze cyane. Dukorera mu Ngagara n'ishengero ni Nenora Ubuzima, dukorera mu Ngagara quartier y'Icumi, ni ku kiraro kigabura Kinyankonge na Ngagara quartier 10, kwibarabara rigenda mu Buterere, uzananye kwa commune umanutse ugashika ahantu hari ishuri bita Ecole Le Gabin, ucukata mu kuryo ugacuza gatonyo cubona pancarte yanditse ko Nenora Ubuzima izina ry'ishengero. Rero abatwifuza mwese turabahaye ikaze. Dukorana muri Ruwanje ku munsi wa gatatu saa 11, tugakorana kandi mu masengesho ku Karago munsi wa gatandatu isaha 3, tugakorana kandi ku munsi w'Imana, umunsi w'Imana nk'unyene kuva saa 3 kugera isaa 6 ku murango. Murahawe ikaze mwese. Icubahiro ni cy'Imana. Shalom. Walkan Buje TV.